Ndabona mukeje ndasubiye kwa ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance amakuru tugira tubashikirize mushobora kandi kuyasanga ku rubuga ngurukano bumenyi rwa Renaissance rwa YouTube no ku zindi mbuga nka Twitter na Facebook incamake ya makuru kubona ubutegetsi buri ko burakoresha imvugo ikura gashambara abantu ngo ni nayo mvugo yabamye bakoresha ubwo butegetsi kandi kanerekana integuro y'ukwica abantu iriko irakogwa muraza gukurikira Margarita Barankitse yashinze ikigo Mezo Shalom Gubidandazwa vyinjira bidaciye mu mategeko biteza uruhombo runini haba mu kigega ca leta eka no kubadandaza basanzwe bakurikiza amategeko muraza gukurikira ujejwe ibijanye n'ivyo bidandazwa mu gisata gitoza amakori mu Burundi OBR naho mu gisata c'umupira w'amaguru ngo kubona intamba mu rugamba zitsindwa n'umugwi wa Centrafrique ngo ntibitangaje mu gihe ahari vyinshi umugwi w'abarundi warubuze cyane bamwe mu bakinyi batatangujwe mu kibuga muza gukurikira umwihwezo w'umumenyesha makuru akurikirana hafi ibijanye n'umupira w'amaguru Desire Hatungimana mukanya nidonido Dasibe kubaramutsa itariki 14 munyonyo ugize umunsi wa 24 bamenyesha makuru bikenya makuru iwacu n'umushoferi bari mu mvuto Kamikazi Christine Ndirubusanye Simpozezi Terence Arerimana Egide na Masabarakiza Adolphe bafashe tariki 22 gitugutu bariko baja imusigati hariko habera ingwano hagati yo mugwi witwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano indwi iheze bafashwe sentari subiramwo imanza yabagirije guhungabanya umutekano w'igihugu bakaba bagifungiwe mu ibohero rikuru ry'Ibubanza mu makuru ya politike imvugo ikoreshwa n'ubutegetsi bwo mu Burundi yo kwanka abantu ubwoko bumwe bw'abarundi nta kindi gamije atari gutegura ihonyabwoko bivugwa n'umufasoni Margarita Barankitse arongoye ikigo Mezo Shalom abivuze inyuma y'imvugo yibonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi icyoza abigeme n'abakenyezi bakorera mu biro vy'userukira ishirahamwe vy'ibihugu vya Burayi Union Européenne umufasoni Margarita Barankitse avuga ko iyo mvugo atanishasha kuko nawe nyene atagitutsi batamutuka kuri imwe nubwo buhinga ngurukana bumenyi Margarita Barankitse iyo mvugo barayikoresheje bwa mbere mu kutwita ibikoko bakatwita zimujeri bakatwita amazina bakatugereranya n'ibikoko hanyuma ubu rero bariko aravuga imvugo nk'iyo mu Rwanda bakoresheje abarundi turavyandika gusa kuri WhatsApp mugabo ntiduheze ngo dutangure kugira umutima ukuzirikana mbega ivyo bintu bigana hehe kandi burya iyo abantu batanguye kuvuga nabi umukenyezi mu bisanzwe ni ikintu abantu basonera bamye igihugu kugira gipfe gitangura kwaka gateka urugori rw'ubuvyeyi abakenyezi jewe rero ndafise ubwoba kwa iyo mvugo ishobora kutujana mu ihonyabwoko muri genocide noneho ugereranije bya bimenyetso 10 bitegura genocide abantu babashakashatsi bize ibiriko biraba mu Burundi nani nagiye Montreal tukinjira muri musée de l'Holocauste donc y'abayahudi bariko bariga ivyo bimenyetso tumaze gushikako Uburundi bushitse ni bimenyetso 10 none tugeze ku 9 nukuvuga hasigaye ko bavuze ifirimbi kandi rero nitubifyineko jewe ubwiwanje batangwe kutwita maraya ivyo ndabimenyereye kuko najewe uko bamvuga kera banyita umuvyeyi none barankuye ku buvyeyi batangura kunyita umwicanyi kandi narabarereye kandi abonyene bahora banyita mama nationale yo nibutse ko ngiye ku kibuga c'indege ujya Albert wenyene nyanyakire yarampaye n'agapapuro nzokabereka nakibagiye kanditse ko ngo honneur national none ubu murazi ugiye kuri Twitter ya Mezo Shalom ingene bantuka babirungikako bantukako ndi maraya ejo bundi baranyambitse nibara nagiye kuraba papa bavuga ngo uburaya bwiwe noneho ngo abushikanye no kwa papa
nukuvuga iyo abantu batanguye kusuzugura umuvyeyi mumenye ko naco dusigaje kijya gihugu tudahagurutse twese ngo twange ko batwita zimujeri batwita amazina yose tubihakane ari uguhaguruka erega ari ugufatwa arapfuye kuko mu mitima yabo baramaze kutwica dutegerezwa rero mpamagariye abavyeyi bose ko bohaguruka abari Bujumbura bagumye bibaza ngo kumureni barashikirwa urabona rero ko batanguye gushikirwa bavyange twese twange kuba zimujeri twese twange kuba indaya kandi turabavyeyi. Muri amakuru nyene ya politike ngo abakoroni nibo batumye haza intwaro mbi ivyo vyemezwa na Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akavuga ko atabwoko bwica hica intwaro mbi arizo zasimbuye abakoroni. Evariste Ndayishimiye yabivuze ku munsi wa gatatu atanguza indwi CNDD-FDD yahariye abo yita intwari z'uwo mugambwe. Evariste Ndayishimiye nta butegetsi nta bwoko bwica hica ubutegetsi bubi. Abazungu bashitse cyambere basambuye ubutegetsi bwari ubuvyeyi baza gushiraho ubutegetsi bugwanya abenegihugu. Uburundi buba burashitse mu ntwaro y'ubuja novuga nti abarundi baciye bababaja mu gihugu cabo kwisi nta hamwe biraboneka byari bwakaboneke aho igisoda cy'igihugu gitonda urugamba kigagenda gutera abenegihugu kandi tuzi neza yuko igikorwa leta isaba imisi yose ari ugukingira abenegihugu kugira ngo ntihagire ikibononera. Kuri ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye ngo ubwicanyi bwakozwe n'intwaro za kera ntaco tuma abategetsi bubu bavyitwaza ngo basigure amabi bariko barakorera abarundi. Nico gituma umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD atarakwiye kugomba kwigira umwere yitwaje amabi yakozwe n'abakoroni cangwa intwaro zagiye zirabisikanya n'ubunyene bisigurwa na Margarita Barankitse afatiye kuri ayo majambo ya Evariste Ndayishimiye. Jewe simvuga ko intwaro zibi zitahabaye kandi ko murazi ko Uburundi bwahumanye kuko simba narakiriye imfuvyi nkazijya mwabonye nukuvuga rero aco bitwaza amakosa y'abandi bagize si yatuma umuntu aba umwiranda. Ubu rero ko babihakana urabona iyo umuntu ico bita mu gifaransa la négation vraiment la négation bari muri deni ko banka kuvyemera ko batariko baratwica urumva baramaze kwiyumvira iyo bishe umuntu ntibabishe umuntu babishe mujeri urumva ni uko nukumenyereza abantu ngo bamenye ko nibica nibaramuka bafashe umupanga bakica umuntu bazoba bishe umuntu bazoba bishe mujeri bazoba bayishe umukoroni bazoba bagomba kwihiteka kw'igihugu bagisubiza urazi baramaze kututwara mbere na bene gihugu urabona ko bamaze kuvuga ngo hari abanyagihugu na bene gihugu urumva rero baratwatse na twebwe ko gateka ko kuba barundi mugabo nibaza ngo nta mvura idahita nukuvuga ni twebwe bizoba bivuyeko abarundi ni tuje hamwe tureke ibidutandukanya nabo bose ntangwe gusemerera ndamubwira n'uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste abimenye ko ari umuvyeyi yavuze yitwa Margarita Barankitse amenye igihe baba bari mu ishamba ko ntigeze na rimwe banzaniye abana ba Generoza canke Evariste wenyene abimenye ko yaje kudushimira bavuye mu ishamba bavuga ko koko ntarabiye ubwoko none ubu aratanguye kumva ko ahariho intwa bobo ntibariko barica none twahunze ubusagaye none nukuvuga ko twatekeye nkazana trésor none nije namurashe none aba bose barine bagiriwe bashahuwe abandi nabo bakabagirira ibya furambi nukuvuga nitwe twabigize nukuvuga ko none na ONU ajya maraporo yose ari uko yuzuye ububeshi
nimunze rero tubibabwire hanyuma abarundi tureke kugira ubwoba tuvuge imvugo nziza izo kubaka. Mu makuru y'ubutunzi ibidandazwa vya magendo bihombesha leta bigahombesha n'abadandaza abandi bazana ibidandazwa biciye mu mategeko. Ivyo bishikirizwa na Jean-Bert Kimasi Niyonzima komisera jejwe amatohoza mu kigo ca OBR akavuga ko iyo abinjije ivyo bidandazwa vya magendo bafashwe bariha ihadabu rinini. Jean-Bert Kimasi Niyonzima ahamagarira abadandaza bose gukora bubahiriza amategeko kuneza yabo n'igihugu. Dutera kamo rero abantu bagifisa aho gatima ko bogahagarika kuko iyo bafashwe bariha amahadabu manini, iyo badafashwe naho bagakorera nabi abandi baba baciye ku mugaragaro bariko baradandaza rero ntibaheze ngo badandaze bafise bakorera ku bintu bisa bakorera bose ku bidasa umwe akaca azimbuka ubundi nawe akazimba murumva rero azimbutse ni wa wundi abatarishe amatagisi. Dutera kamo rero abo bantu bose bagifisa gatima bavanure nako kuko ingaruka ari mbi. Dushimiye kandi igipolisi dusanzwe dukorana neza kuko abakozi ba OBR nivyo bari henshi mugabo ntibari hose aho tudashitse rero igipolisi kubera dukorana neza kiraheza nk'uyu munsi bitumenyesha kuko kanatsinda dusenyera ku mugozi umwe. Imbere yuko dusozera aya makuru gutsindwa k'umugwi w'intamba mu rugamba n'umugwi nserukira gihugu wa Centrafrica ngo nta gitangaje kirimwo kuko intamba mu rugamba usanzwe ari umugwi akenshi ukinisha abakinyi bakinira muri aka karere bataramenyera cyane amahiganwa mpuzamakungu. Ibi bigashikirizwa na Desire Hatungimana asanzwe ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibijanye n'inkino z'umupira w'amaguru akavuga ko akemeza kandi neza ko kubona abakinyi batandatu b'umugwi w'intamba mu rugamba basanzwe batangura mu kibuga batashoboye gukina ngo navyo nivyafashije cyane umugwi wa Centrafrica koroherwa gutahukana intsinzi. Intamba mu rugamba zatsinzwe kubera zarushijwe kubera zifise abakinyi babayabaye abakinyi novuga muri kino gihe ugiye kuraba aho bakina ari abakinyi basanzwe cyane babayabaye atari abakinyi ba professionnel tumenyereye bakina mu migwi ihambaye. Intamba mu rugamba zatsinzwe kubera zibuza abakinyi zari zisanzwe zigenderako na cyane cyane abakinyi b'inyuma nka Frederic Nsabiyumva nka David Nshimirimana n'abakinyi bateye igihombo kinini cyane mu w'intamba mu rugamba. Umugwi w'intamba mu rugamba warubuze kandi kizigenza w'umugwi Saido Berahino. Umugwi w'intamba mu rugamba warubuze Gaël Bigirimana, waribuze ba Pierre Kwizera, warubuze abakinyi bashika batandatu bahora batangura mu kibuga. Munumva ko ari igihombo kinini cyane na cyane cyane ku gihugu nk'u Burundi kiba gifise abakinyi bake cikorako bitwa ko bashoboye. Iyo rero mu bakinyi bari bayitwa ko bashoboye bashika 11 ubuzemwe batandatu bahari bamaze batangura kiba ari igihombo gikomeye cyane gituma umugwi w'intamba mu rugamba bigora kuronka intsinzi. Ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu vyatumye Centrafrique itsinda. Centrafrique iri kwiriyubaka iri kwirikomeza yararondeye abamenyereza beza François Zawi yahigeze kuba amenyereza mu Côte d'Ivoire na amenyereye amahiganwa amenyereye abakinyi ba professionnel. Kubona rero intamba mu rugamba zitsindwa je ntivyantangaje kuko zari zifise zitwaje abakinyi babayabaye cyane. Olivier Niyongeko sinomutatira ugiye kuraba umugwi yakinishije n'umugwi ubayabaye cyane ahubwo mfise ubwoba ku rukino bazokina na Maroc kuko abakinyi bazokina ni babandi abo navuze bose bakomeretse ashaka kuri batandatu nta numwe azobahari. Niho mfitiye ubwoba yuko Burundi ushaka gutsinda urukino rugira kabiri bamaze kwiza ubusa kuri atandatu kuja mu gikombe ca Afrika izabiko birasa n'ibigorana. Nero kuri aya makuru ajanye n'umupira w'amaguru dusozereye turangirije ko ano makuru twateguye kubashikiriza amakoze mese mafasha umwanya wo kudukurikira naho kwisango rizokurikira musangwa muri wanyu.